Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza mumerewe neza mu miryango yanyu mu bumwe n'iterambere kuri uno munsi wa Mungu ni igenekerezo gicenda murabitse ko ari umunsi kenshi abakirisu baja gusenga ni ku munsi wa Mungu rero ntibisanzwe nkaba nakije kamera nje tuyage gato ku kijanye n'iki citwa ko ari kibazo canke ari tabu ari kibujijwe kuko abantu kenshi turagenda ugasanga umuntu yagufashwe nikosa canke yakoze ikintu atarazi ko ari kosa kubera ku kutamenya ariko ndaje turabire hamwe eske incungu turashaka kuvuga nka Gwa Gasore ni incungu yo kwikukira hakabaho na Ndadaye incungu ya demokrasi ibi navyo tukabidugira ku ijambo umukuru w'igihugu mu kiyago karagirana n'izindi ndongozi n'abarundi muri rusangi aho yavuze amajambo benshi bayakrititse ariko mvuze benshi ni ya opposition kuko abazanye amakritike ni Pacifique ni Esdras ni Antoine Kaburahe n'abandi nyene bari muri urwo rugamba rwabo nkuko biyegeranije inyuma yo guhungabanya umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 muri 2015 twese turabizi kandi bari kuri rwa rutonde rw'abaronderwa 34 aba rero baragaragaye ku mbuga zabo Twitter n'ahandi barashuha cyane gose ngo umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo yakoze ahadakogwa ngo ni umukuru w'igihugu wa mbere aya n'amajambo bakoresheje bavuga ngo ni umukuru w'igihugu wa mbere yubahutse incungu ya independance uyu ni nka Pacifique aravuga ati Evariste Ndayishimiye devient le premier président du Burundi à s'en prendre ouvertement au prince Louis Gwa Gasore héros national l'accusant d'avoir prêché la mendicité envers la Belgique. Il oppose son héritage à la bravoure de la propre mère de Ndayishimiye. Donc aya namwe mu makritique uyu ni Pacifique hari benshi hano ils ont parlé encore uyu ni Antoine Kaburahe nkuko mubona la phrase de Gwa Gasore déformée ni benshi sinobatondeka hano bose ngo ndabamare ariko bagerageje kuvuga uko bashoboye kose uyu nawe ninde uyu nawe ni nagure gato uyu ni nawe nyene yishuye yitwa Optimiste Birori iyo mvugo yo kwambika ibara no gutesha agaciro ubwira n'ubutwari bw'umuganwa atari umugani. Donc murabona ama contexte babishizemwo dimwe baje bagaragaza ko umukuru w'igihugu yo bakoresheje imvugo bobo batashimye canke ngo itari nziza nanje nkaba ntaje kuza guca urubanza kuri kote imwe canke iyindi ariko tuganire n'abantu tuzinanye. Pacifique ninde muramutse ntituzomugaruka ko Antoine Kaburahe yahora arongoye ikimenyesha makuru ca iwacu ariko akifatanya n'abafrondere n'abagerageje kubita kudeta guhirika ubutegetsi muri 2015 aba bose ba Esdras murabazi aho rakorera za RFI ni benshi usanga mubazi kandi n'abantu utovuga ngo bakora ibintu ngo kubugugu ko baraciye ubwenge. Antoine Muratko yanditse ibitabo yari mu redacteur en chef Muratko yafashije igitabo ko yakwandika igitabo buyoya muraza bose ko bakora dimwe baraciye ubwenge rero ivyo bakora nuko baba babizi kandi baba bafise objectif kanaka baba bagomba gushika konje bituma ivyo bavuga nuko vyitondera umuntu akicara akamirisa baganiki bagomba gushika kuki kubona rero bace bahagurukira rimwe bakambara ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ariko bo bakaritahura muri cadre yabo bashaka kuritahuramwo ariko nawe ugasanga yarishikirije muri cadre nawe yashatse kurishikirizamwo kuko uko we abivuga nabo uko babivuga bafise inyungu yabo yo kugira bagaragaza ko umukuru w'igihugu yubahutse umuganwa atari umugani Gwa Gasore Louis nkuko rero bimeze ngomba ikibazo ca mbere duherako eske umuganwa umuntu amaze kwitwa umueho incungu intwari eho hajyangira ndibaza ko ari incungu umuntu amaze kureka dukoreshe eho kugira gitugitahure twese umuntu amaze kuba eho ariyo ncungu ndibaza ntakogwa ko eske ugize ikiyago umuyaga ko umugize critique waporse critique historique selon l'histoire canke ukagira ikindi kintu
umuyaga kuri nk'ahantu ni bibi bifatwa nk'icaha. Hari itegeko muri constitution y'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ribuza kuyaga kuri eho wa independence na eho wa demokrasi ari we Melchior Ndadaye. Iki ni kibazo ca mbere duherako. Inyishu je mfise nagerageje kurondera kuva bivugwa kuva balarma barategura n'amaspace arona space za kuba kuri no munsi nimba ari 18h yahi wacu nimba atari 19h sinzi canke 20h ariko irimwo APRODH irimwo Pacifique irimwo n'abandi benshi navyo nyene ndabifise hano bapanze akarere ukungene baza kubikora baza kuba biyegeranije kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ayo majambo bo bavuze ko umukuru w'igihugu yashikirije ku bwabo bayafata nkuko yubahutse. Je rero nje twanarize ibibazo bimwe n'ibindi eske aba bitwa abayeho ntibabavuga ko ntibabaporta ko critique niho ngomba kurabira hamwe ubusesanguzi nakoze ku ncungu ku ntwari canke ku ncungu abayeho bo mu bwoko bwose ku madimension yose mu bihugu vyose basa no ku nkoba gutandukanye. Abirabure ba Gandhi ba Che Guevara ba Ndadaye ba Melchior ba Rwagasore n'abandi benshi bagenda batandukanye bose barundaniye ngaha. Eske Mandela wewe si eho baramukritika? Eske je ndashoboye kwandika igitabo nkavuga Rwagasore nkuko je ndavyumva kuko turakunda kubona yo ntayo kuyikukira bigomba kuba kwibuka irya anniversaire yo kuyikukira twamatugira le 1er juillet barakunda kubaza ngo umuntu agendanye na Rwagasore ngo wagize ukuna kuko mbe abagendanye bose na Rwagasore bavuga ibintu bimwe kuri Rwagasore. Aha niho ngomba kwanza tubanze dutahure imbere yuko tuza gushika kuri iryo jambo kugira abarundi bariko barakurikirana kino kiganiro n'abanyarwanda mumenye ko umuntu nimba amaze kwitwa incungu bamaze kumwita eho kadakogwako canke turekuriwe kumuyagako niho nkeneye ko habaho umuco hanini niyo objectif ya kino kiganiro. Bino byo turavyifashisha eske umuntu nashoboye kuba eho afise parcours mbi mbeske umuntu nashoboye kuba umueho yarishe yarashesha amaraso nashoboye kuba umueho yari gisuma nashoboye kuba umueho yari imaraya nashoboye kuba umueho yarakoze ibindi bintu bigayitse ariko inyuma yaho bigakonkriwa bikarangirira abaye incungu kanaka. Turaza kwisunga ibintu byinshi cyane nagerageza kwegeranya amatemwanyaje menshi cyane narafashe umwanya mwinshi cyane ibi ndabikoze kugira dutahure nejo nimwabona umuntu avuze kuri Rwagasore kuri Ndadaye kuri Mandela kuri inde kuko imbere ko nza kwakwa kuri Rwagasore na Ndadaye cyane turaza kwifashisha n'abandi bo mu mahanga kugira tubone ko hari ibintu bikogwa twe tukexagera ku nyungu tuba dukeneye ko izo nyungu zacu zumvikana. Nk'ubu opposition ivuze ko umukuru w'igihugu yavuze ukuntu nuko biteye isoni bigize ukuntu bobo ntibafatiye kuri iryo jambo gusa aho baba bamuronsa akaryo kugira bamuvuge bamucafuze basanzwe kwa kundi basanzwe bamusuzugura bamwita amazina atandukanye batemeranya n'uburongozi bw'iyo batemeranya n'uburongozi buhari baba professeur rero kuronka inzira bacamwo kugira bashikirize ikiba kibubakiye. Nico gituma il faut faire attention iyo muri ko murasoma ibintu vyanditswe na Pacifique Isdras ba Mangetengete bande iyo position yose muri rusangi barafise ivyo bo bashaka gushikako. Rero mu gihe bataraja kumbuga ngurukana batubwiza ukuri bavuga ati twebwe Fleury le Patriote twebwe nka opposition dushaka ibi nibi au clair nibareke kuturuhisha mu mutwe izo intérêt zabo ko amahera yo barayaronka mu buryo mu nzira imwe canke yindi. Ibi rero mu gihe ayo mafaranga batayaduhako ivyo baba bakeneye twebwe nibareke kutubuya mu mutwe. Nico gituma navuze ati reka twatse kamera twegeranye dukoresha ubwenge nta muntu numwe naje kuvuga ati uyu yavuze ukuri uyu ntiyavuze ukuri ariko dutahurize impande zose zibiri uyu no mukuru w'igihugu aba nabo ni opposition mbega bo kwemeta kuri même onde mbega ara majambo yavuze kuko nitwasanga ko eho bamukritika turaza kuraba rero eske nyene cyo mukuru w'igihugu yavuze amajambo kabisa mabi nkuko iyo opposition yayafashe. Mu gihe dusanga aya majambo yavuze atari mabi canke afifitiye uburenganzira tuca twibaza iyo opposition yoyo ishaka gushika kuki canke nikwereka kirikira cafuza izina ry'umukuru w'igihugu n'abarundi muri rusangi kuko nitwe twatoye indongozi. Iyo rero bakora kugaya indongozi canke bayituka bayivuga nabi ari wa mutoye kuko nitwe tubahashira harya
tutabatoye ntibishiraho. Nico gituma mu Burundi ni le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, ni uburongozi bw'umwene, le pouvoir du peuple, n'uburongozi bw'abanyagihugu buciye mu banyagihugu ku nyungu z'abenegihugu nyene, z'abanyagihugu nyene. Nuko mu ncamake rero reka tugenda turifashisha ibintu bimwe bimwe vyanditse bihari, ntimuvuga ati Fleury, kumbura hari abavuga ati Fleury muto, ibintu ntibitahura bimeze gute, ariko ndashaka kuba ndi muto apahama, ariko mu bwonko hakora nkaniyumvira, ndimwe gusumba no kugene mwebe mwoba muvyiyumvira. Hariho na video ninaronka akanya ndayibashiriramwo, n'umuhungu se wiwe ariwe yavyaye Hamas. Ijya Hamas, ijya groupe y'abateroriste, yarakijijwe arava mu Buislamu araba umukirisu, hanyuma acaja gufasha Israel. Ubu ni wagenda adomako bamwe mu bateroriste n'ibiki, ariko nawe yakuriye muri ivyo, baramutamitse ideologie kanaka n'ibiki. Ariko iyo video ndaza kuyishiramwo akanya kabonetse, ndayifise iri hano nyene, byose birateguye birapanze 5/5. Reka duhere ku kintu kivuga ati eske umweho ni bibi kumuvugako, kumukritika ni bibi. Biri hano birapanze neza na neza. Reka ndabe aho mpera kuko nuduce twinshi, ariko yes, hano hari ahavuga uku gukurikira. Okay, duhere hano reka nagure kugira tujane dusoma 5/5. Duhere ngaha, aha iya noir foncé. Hari ingo dans le cas de Rwagasore, une formulation particulièrement respectueuse serait: reconnaître son héroïsme n'interdit pas d'examiner son parcours avec regard historique et critique. Kuba handitse ati kuba mwemera canke twemeranya twese nk'abarundi ko Rwagasore ari incungu, ari intwari, ntibibuza, n'interdit pas d'examiner son parcours, ntibibuza ko usubira mu vyamuranze avec un regard historique, ugasubira ugacukumbira muri kahise kugira gere hari umuntu ashobora kuvuga ati Rwagasore yabaye incungu afise imyaka, urabona ko yishwe afise 29 ans, umuntu agaca atangara, nivyo vyavure, agaca yicara avec un regard historique, agaca arondera agacukumbura agaca hariye yavutse gute, yagize iki, umuntu agaca aza ngo muraho mwoba muvuga kweri, mushanga murahisha mwari muzi ko ibi nibi. Uyo muntu ntaca aza kubamwe sigitandero, kuko après tout Rwagasore n'umuntu uyu. Nshatse kuvuga n'umuntu mutahura iki, Yesu Kristo, kubemera Yesu Kristo atari abayisilamu muramba barandatwo dukurikirwa na bose, ariko reka ntange kuri ako karorero. Eka naho nogoma hagatanga no kuri Muhammad umuvuze nabi umuyisilamu akumva, Muhammad umuvuze nabi umuyisilamu akumva, nimuhuza, ashwana muratikurana, ari uw'amahoro adashaka kuvuga amajambo menshi acahaguruka akigira. Kuba kirisi uvuze Yesu Kristo canke Yesu Kristo biravana, ukamuvuga nabi ntimuhuza, parce que barafise ivyo bemera, barafise ivyo bumva. Yesu Kristo ni Imana, Yesu Kristo n'umwana w'Imana, Yesu Kristo yaraducunguye, Yesu Kristo amaraso yiwe ku musaraba Igorigota, n'ibindi vyinshi vyanditse mu gitabo ceranda ca Bibiliya. Muhammad nawe nyene nuko nyene abayisilamu bafise ukungene bamufata. Rero iyo uriko uravuga kuri abo bantu birabatusha, parce que bafise imyemerere yabo. Rero uje ukavuga kuri Rwagasore, surtout nk'umuntu wo muri Prona, agaca yishofa ko Rwagasore muratse ko yari muri Prona n'ibindi vyinshi bigera bitandukanye, abafise raison gato yo kuyishofa, mugabo akishofa atagenda gutanga amamenase niki, ahubwo aravuga ati bamvugiye umuntu wacu nabi, yari umuporona, yari nibi. Ariko ndaza kugaruka ko ndababwire ko Rwagasore umuntu amaze kuba eho ntabakiriho mu mugambwe. Nico gituma binakunze no kuri gamadarapo ya Iprona mukwiye kumukura ko, kuko Rwagasore ntakiri wa Iprona. Rwagasore ni intwari, mieho ni incungu ya independence, ni y'abarundi bose. Ndadaye bakamukura kuri Frode bubijya bamuje, kwanza umengo nta no bashirako, bo bashiraka isake, mukareka kumwiyitirira kuko n'uw'igihugu. Mumwiyitiririye muzoca mumugumana, hanyuma
ubwo bwero bugume buharurwa kuri urwo ruhande rumwe. Ni byose ni analyse ziwanje kandi ni ibintu ndazi vyumvikana. Mufashe mukamwiyitirira mukamugumiza muri iprona tuzi ko ari figure ari umu eho w'igihugu nuwa twese nuwaba porona nuwaba frodebu nuwaba senere nuwaba dede nuwaba radesi nuwaba abantu bose batagira n'imigambwe twese abirabura barebare magufi twese Rwagasore nuwacu Ndadaye nuwacu. Rero nakantu naringiriye ko bijya bintu byo kumukoresha mu bimenye ma insigne ya iprona mushaka mu mukura ko kuko ntakirwa iprona n'uw'igihugu. Nako ndaza kuri iri jambo reconnaître son héroïsme n'interdit pas d'examiner son parcours avec un regard historique et critique. Aha ndiko ndaja nababwiye mutegere twicare dukurikire dutegere ndiko ndaja ko eske turarekuriwe kumukritika. C'est même une bonne pratique historique. Aha munsi nyene aha munsi haranditse ngo c'est même une bonne pratique historique. Ne pas transformer un héros en personne parfaite. Ntugafate umwero umugire umumarayika umugire umumarayika umugire ikigugamana kidakogwako iki woturubura kuko hagize umuntu yubaho kakazana yindi histoire yindi bagiwe mutatrate amurinde umuntu Burundi bwose bwibuka umuntu Burundi bwose bwemera umuntu Burundi bwose dushira ku note on reconnaît mugabo murabona ko nta tegeko ndabishikako nta tegeko na rimwe muri constitution y'igihugu ribuza ko tu critique kubera aba historien nico baba hari nuko mu Burundi aba historien tutita ku bintu vyama kwandika ibitabo nibiki je nanditse igitabo ku mateka y'igihugu ndashobora gushiramwo in perception canke point de vue yiwanje uyundi muntu Antoine Kaburahe yanditse Hona Rugero yanditse n'abandi banditse n'abandi ugasanga hariho ahantu hari divergence canke ari ahantu duhurizako canke tudari buhurizeko kandi atari uko mwamwase canke agiziki ahubwo hariho amakuru yimbitse n'uyundi yaronse n'uyundi ayo makuru yafise yashatse kuyashira ku ruhande nkuko twaba twabonye mu maseve iyo abantu bari bakwarandika amaseve y'aba Pacifique iyo bandikiranira amaseve bwabo namara babyemgiye kuraba Pacifique niri nahanzwe CV yiwe uzosanga yanditswe na Antoine Kaburahe ugiye kuraba CV yantunzeye nibo nyene biyandikira amaseve rero haba ari utuntu bataterezwa gushiramwo kugira n'uzomo bage abantu babaha amafaranga babafasha nibagenda kumusoma bavuga ati uyu muntu kabisa ni wabye ariko haro n'undi afashe CV ya Pacifique hari umugabo mwabonye ryaravuga ibyo gutera madamu mvuga neza amuzi muri kaminuza muzi ingeso ziwe ntujya yanditse CV ya Pacifique banza ko yo kwandika ibiki ico bituma rero tugiye mu bintu by'amasantima nibiki umuntu yogwana yogira iki ariko siyo turiko turagana nkeneye tuzoze turarezona ku kintu cari co cose tutirukira gushuha tuvugana aka yabuze indero naka no nta muntu numwe yankoga Rwagasore ndibaza neza uhereye nko ku ndongozi zacu ntiba bitaba n'imihango canke n'imigigwa yo kwirirwa turagira anniversaire sur le 1er juillet aha niho nariko ndaja rero hano hari ibirekuriwe gukogwa ku bintu bitwa abayeho kuko hari bisa amazina atandukanye urashobora gukritika ukanaliza byose ukabikorana marge kanaka ukaguma urahantu il faut distinguer critiquer et diffamer ou falsifier urashobora guterura umweho kanaka kugira umucafuzi haro nundi azavuga ati ku bintu Ndadaye canke ku bintu Rwagasore yakoze je ndabona amateka yiwe bari kongera mwaka canke bari kugira ukuntu ikintu kiri positive abantu bose bakoma amashi mugabo ciza ukavuga ati ujya mu mugabo naho yari intwari canke uriya Che Guevara canke Mandela vyarimeze ukuntu nivyo mukanya ngomba shikeko barakoze ibintu vyiza bagandi bose ariko barafise in face itameze neza rero iyo uhuye kuko bagandi bako barakora bijya barafise opposition Mandela ariko arakora bijya yarafise opposition Rwagasore ariko arakora bijya yarafise opposition ikintu nta muntu numwe yiswe umwero atagize challenge abandi ko baramuchallenginga rero barafise ivyo uyo mwero aba yarabakoreye nabo baba baramukoreye hanyuma bimwe bikaba bibi ibindi bikaba vyiza nibisigura rero ko umuntu amaze kuba incungu canke amaze kuba umwero ata critique bamugirako kirazira gutukana simbaka ku mwero gusa ku muntu wari we wese jewe ngadutukambira kunyere gisa kantu kukanyagresa ukaja mu moko ukaja ku nkoba ku marase ku burebure ku bugufi ku buvyibuhe ku bwembamba uburi kurantuka uri kuramburira indero mu mategeko y'igihugu birahanwa
ntimuje ngaho rero ngo mutuke Rwagasore, mutuke Ndadaye, mutuke bande n'abandi ngo ntibihanwa, birahanwa, ariko critique historique irarekuwe. Hari n'ibintu bita réévaluation, navyo ngene akanya kankundiye ndabishikako. Urashoboye kuhevariwa umweho, birarekuwe, bakicara ni n'amashinga amateka ikicara kavuga ati hari akantu twokwameliora kuri uno mweho, canke hari akantu gahaze kuri uno mweho. Ivyo nimumenye ko bihaba, ivyo barabikritika. Dernièrement naranumvise ko, sinzi ko nawumviranye, ariko nageze no kumva bivugwa ko umengo hari ibibanza bimwe bimwe hega mu gisagara bagomba kwimugwamwo. None bibaza ko bataba bicaye bagakritika, bagaharura, bakanaliza, bagasubira. Ibi birarekuwe. Rero uraba objectif kwanza yo muntu yaje kugira iki, yavuze ikintu n'inzigo, yavuze n'ikintu kugira akangurira abantu, yavuze ikintu kugira twereke ico tutari tuzi, ko ari kumene tuboroka. Rwagasore n'incungu, Ndadaye incungu ya demokrasi, Rwagasore n'incungu yo kwikukira. Affaire terminée, umwana bakabazi nabayeho babiri dufise bari ku noti ya 10,000. Affaire terminée. Mugabo deep hari indani uwundi muntu azogira make inyota yo kumenya, nshaka kumenya Rwagasore kabisa, veneva byagenze gute, yabahe, yararetswe nande, yabishizwemo nande, motivation yayikuye hehe. Ugaca usanga ari ibintu biri negative, uciye ukabivuga wewe uri ndero, uri kuvuga incungu, uri kagira ukuntu no, adatukanye liberté d'expression irahari, kandi marge de doute, marge de critique irarekwa mu bintu byose. Niho nababwiye ati il faut distinguer critiquer et diffamer ou falsifier. Critiquer. Je pense que telle décision de Rwagasore était une erreur. C'est une opinion légitime. Ngibi nga. Wewe uje ukavuga ati sha je ndiyumvira kiya kintu, iki kintu yakoze ukunaka. Nuko gusanye ngandi ko ndakoresha amazina malheureusement. Mugabo reka mvuge muri rusange. Ikintu Mandela yakoze hari mwikosa. Ça c'est une opinion légitime. Analyser. Certaines sources historiques présentent cet épisode de telle manière. Démarche historique. Contester une version officielle. Je ne suis pas convaincu par l'interprétation traditionnelle de cet événement. Légitime, surtout si on apporte des arguments. Nivyo nira ndababwira ati uje ukavuga ati uyu muntu naho mwe mumugira umweranda, yari uku amapreve, amargima n'ibiki. J'ai droit. Mwese sinzima washano kwa Mandela ukavuga ati naho mwamugize uku revariwe, canke reka dusore twicare hariho amadute mu bisubiremo. Ibi birarekuwe mejere zabi, birarekuwe nta kosa na rimwe. Ikosa rero aho riba rigeze naha munsi handitse inventé, rigati nayo kandagihorere. Telle personne a commis tel crime alors qu'on sait que c'est faux. Aho rero ngaho utagira preuve ukaza ukavuga n'importe quoi ku muntu nk'uyu, igihugu cyose gihanze amaso, isi amakungu, aho ucuja mu kantu k'akamasho. Mubitahure neza, muze mubikore mubizi, mubirenge ko mubizi ko uje ukamwambika ibara, ukambika ibara, si n'intwari gusa, unyambitse ibara jewe nkabona ko wari inyambitse ndakwitwarira, birahanwa. Insulter et déshumaniser, ibi nivyo bintu bibujijwe ku mweho kandi no ku muntu wari we wese. Ibi tubane tuzi ko bitarekuwe na gatoyi cyane, ariko amakritike positive, critique, ibintu vyakuzazaniye, ibi mes chers amis nimumenye ko birekuwe. Nk'akarorero nje kuri inde gato, akarorero nze hehe gato, attends une seconde, mumbangire gato. Weti, urihe. Voilà, katuje ngaha turabe ibitekeye muri kano gato. Voilà. Héros, figure historique, acte héroïque ou contribution, canke faute, erreur ou aspect controversé. Nelson Mandela. Nelson Mandela, reka nshire ngaha ku ruhande d'abord. Duhere kuri Nelson Mandela. Anakari ibintu biri kuri internet. Mwame mwiga gucukumbura, bareke kubatamika, mumenye ivyo mufisiye uburenganzira, ivyo mudafitiye uburenganzira kumenya. Ubisinganuku
ikintu ufise doute rondera. Nelson Mandela, acte héroïque ou contribution, ivyatumye Mandela mumumenya nka Mandela uko nyene mwumva bamuvuga. Lutte contre l'apartheid, vya bindi vyaba vy'ubwicanyi hariya burenge ukwemera muri South. Défense de l'égalité, réconciliation nationale. Mugabo wumve Mandela uko nyene umuntu agacaza ati reka kumbarira shaft ya Mandela. Mandela ntiyakoze ibi nibi. Uyo muntu nta kosa na rimwe abafise mu gihe vyavuga vyabaye. Nico kintu rero niyo faiblesse ihari, yubahutse, yagize ukunuku, ico kintu carabaye. Niho ndiko ndaja sindagera muri vya bindi vyatuma natsa kamera aho ndabishikira. Mugo ndiko ndanoganza mwumve ko ntuzugira ubwoba ku kintu ufitiye droit. Twebwe abarundi turakunda kwifungafunga, urabona bombona nabi, urabona ugize ukunuku. Hari ibintu dufitiye uburenganzira bwo kumenya. Mes chers amis, mu rugwaruka muri abajene muracari bato. Yagirizwe iki Mandela? A soutenir la lutte armée de l'ANC. Iracari kiroberi. Et a participé à la création de sa branche. Mandela. Uyu ni Mandela. Murumva ko nta muntu numwe yigera abora kote negative. Tuze ngaha, uyu ninde ngaha. Uyu ni Winston Churchill. Winston Churchill a dirigé le Royaume-Uni pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale et a résisté à l'Allemagne. Les nazis. Yagirizwa iki? Yagirizwa impérialisme, propos raciste, wamacakubiri n'manjana rukoba. Décision concernant les colonies aujourd'hui fortement critiquées. Ibaguhusha. None kutari marayika uri umuntu. Ivyo wakora vyose lite yose wagize wayirita nawe ufise ibintu wonona. Nibandi bavuga ati ngo rega ngo ntibarasa amashaza. Urumva rero umuntu ngo numwero mu mutwe gaca yumvira bamurenganije aramurengeye kwera bavuze iki kanaka ibi bizotugeza kure. Napoleon Bonaparte icatumye amenyekana nka Napoleon Bonaparte, réforme administrative et juridique. Umva rero agarukanye ibintu vy'amategeko n'uburongozi nyene bwiza kumbure, notamment le code civil, immense influence sur l'état français. Yagirizwe iki? Guerre très meurtrière, yakora intambara z'ubugome z'ubwicanyi bwinshi burengeye kwemera. Napoleon Bonaparte akagirizwa rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Ngo yagarukanye bucakara ubu aba esclave arasubira arakora ubu esclave arasubira. Ibi nivyo Napoleon yagirizwa. Mugabo afise acte héroïque, titre héroïque. Julius César, réforme politique et administrative, grande influence sur l'histoire de Rome. Nawe nyene afise ibintu yagiye arahindagura muri politike, mu mubano, mu burongozi, mu ntwaro, kandi afise no influence n'amateka no afise n'ibintu yahinduye cyane kubijanye n'amateka ya Rome. Yagirizwe iki? Conquête militaire extrêmement sanglante. Bisigura ivyo yashitse ko vyose yarisha abantu benshi. Ni nkuko iziza M23 n'abandi amarasazo bwa Kongo. Ivyo bagwanira bo bishika ko mgo batemaguye abakongo mani barabamaze. Ibingira turavyumvara. Banawe nyene baramwagiriza esclavage et concentration du pouvoir. Kwigumiza ko butegetsi. Abongira muko murabumva. Harakurikira umuntu yitwa nde hano turabe. Harakurikira umuntu yitwa Che Guevara. Che Guevara twese turamwambara ku mipira, hari abantu bamukubise kama tatuage, hari abantu bamufise ku mabere, hari abantu bambanditse ku mamoto, ku miduga, ahantu hagenda hatandukanye. Che Guevara arabakwita amasaruti, arabamita intwari. Figure de la révolution cubaine. Azikaro muri Cuba, est symbole badabora bamufata nko nyene umuntu nyene yagwaniye nyene ivyo yagwanira muri Cuba, umutekano n'ibindi n'iterambere n'ubwigenge byose muravyumva ivyo Che Guevara yagwanira. Symbole international de la lutte contre certaines formes d'impérialisme. Muriko muramwumva Che Guevara, nico catumye mumenya Che Guevara ibintu ejeje kubasomera. Ariko Che Guevara yagirizwe iki? Yakoze iki nk'umuheho kibi?
participation à la lutte armée, yaragiye kugwana ararasana arica baricana ko ntibarasana amashaza, et à des exécutions après la révolution cubaine. Ivyo yaronse yamaze kubishikako, Che Guevara yabandanije yica, et des exécutions. Nimba arabo yafatiye ku ntambara, nimba arabo yafata, nimba arabo yasanze aho nyene mu gihugu bariko baragwana l'opposition après la révolution cubaine yagumye yexécuta. Uwo ni Che Guevara twambara ku mipira, ku ngodo, ku masentire, ku miduga, ahantu hose. Mes chers amis, nuko